Kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 hariya kuri ETS Kamenge harategekanijwe ibirori bidasanzwe vyitiriwe Umutwenzi Festival bizoba birimwo aba artiste barenga 30. Muri abo ba artiste hazoba harimwo aba comedian, harimwo abaririmbyi, habemwo ba MCs, habemwo n'aba DJs bagiye batandukanye bakunzwe cyane hano mu gihugu, aho mu ruhande rw'abaririmbyi hazoba harimwo Mukombozi, habemwo Bface, habemwo FABE LOVE, habemwo ba Roriro, habemwo ba D1, habemwo ba Emerson, ba Wizi Designer, habemwo ba Double J, habemwo ba Bface, habemwo ba DJ Fernando, ba Rinoji n'abandi baririmbyi benshi nka ba Mbida tamwagiye mukunda n'ubu mu gikunda indirimbo zabo. Ku ruhande rw'aba MC nabo nyene benshi bazoba bahari abo musanzwe mukunda. Ku ruhande rw'aba DJs nabo nyene bazoba bahari ba DJ Zenabino, ba DJ Israel, ba DJ Filbert, ba DJ NC n'abandi benshi mwagiye mukunda mu gucuraranga imiziki. Iyo festival rero ikazotangura igihe cy'isaha 8 z'umugoroba kugeza buce, kwinjira kandi akaba ari ku buntu. Ni igikorwa cyatunganijwe mu ntumbero yo gushira aba artiste hamwe no kubahuriza imbere y'abakunzi babo umuyoro, na cyane cyane nico kibuga ca ETS Kamenge kikaba ginasanzwe ari kibuga gisanzwe cyakira abantu benshi kandi ukaba wumva neza no kwinjira ko azoba ari ku buntu. Murahawe kaze rero mwese kugira ngo muze gushigikira umuziki, muze gushigikira abanyempano banyu b'abarundi.